twebwe twihaye yuko buri kwezi mu mpera z'ukwezi uwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi yuko tuzokwamaduya ngaha mu gisagara ca Bujumbura tugerageza gukuraho kumbure abantu bava ku buzi baza ku mabisi, abantu usanga bari mu miduga babuta mw'ibarabara, tubanza tudukureho mugabo igikorwa nyezina catanguye uno munsi tuza guhera aho tubaye kugira ngo turinde ntihagire ibicupa bizova muri quartier biza mu gisagara. Rero n'umugambi twihaye gushika mu kumunani twizera yuko bidahindutse tuca turaba izindi ndinganizo twobitegura mu mugabo hanini hacu tugiye gushiramo ingufu zishoboka. Inyota abana bari bafise kumengo ni igikorwa tutahejeje ko bagiye kukibandanya muhira aho tubaye, twizera yuko umwana wese yaje mu gikorwa c'uno munsi azobona aga plastique azogatora kugira ngo twereke abandi yuko ajya amapubere ari gituma ari hajya ari nicajejwe mu bikorwa twihaye rero byo kuza gushigikira umugambi w'igihugu, umugambi wa meri kugira ngo natwe duterere igisagara gise neza. Hariyo n'ibindi bikorwa vyateguwe bizodushikana gutegura igibanza benshi bakunze kuba mu ca jardin public, dusubire turabe ingene comera neza mu ntumbero yo gutegurira ibikorwa abenshi babibone. Rero ngarutse gukorwa c'uno munsi twagikoze tuciteguriye, twari tunyotewe kubona tutanguye iyo semo kano karyo kayubire dutangura kubikora. Rero bavyakiranye akanyamuneza abaskuti twari kumwe, babiryoherewe kandi twavuye twemeranije yuko buri kwezi ibikorwa bizobandanya. Ico bituma tugira duhamagarire abantu bose ba mu gisagara ca Bujumbura, umwe wese yoheri wakubura twosanga igisagara cose gisa neza. Tumve yuko tutabikuyeho ingwara zigaruka kuri twebwe, tutabikuyeho bizogaruka ku bana bacu. Twebwe rero nk'abaskuti muri rusangi ni mugambi twihaye aho tugiye guhimiriza tubasange ku mashuri abana batari no muhari w'abaskuti n'abagide kugira ngo tubahimirize. Abavyeyi basanzwe barereye ku mashuri, abarereye mu baskuti nabo nyene tubahimirize kugira ngo turabe yuko twogishikana.